Aiza kurashobora kutubwira ni madame wawe ari? Madame wanje ari? Isaac TV nababwiye si ahantu ho kuzana ko ama blague kufyinisha imiryango kufyinisha famille kwa no. Nta drama nta mikino turimwo nta bintu vy'ama base je nkunda njamwo. Isaac atandukanye n'umugore wiwe. Ni wababaye abambere ku isi bibaye. Isaac abayeho gute n'umugore wiwe. Bazobona muri yo filme igiye kujako itariki 5 z'ukwezi kw'icenda. Twabona mwikofi uzobara mukubise ikofi. Tubonye mwikofi wakubise uwo mugore wawe muri filme uzobara mukubise ikofi no mu. Ubukunda kuza muri file ukabura uteramira uba wagendanya abana ukabura ubasiga inyishu sahanda atari muri Fanzone. Muri Fanzone twabateguriye ikibanza kiri VVIP zanye no mumenyereye kubona zikinwa mu bihugu vya Buraya biciye ku buhinga bwa none nk'amaje video n'ahandi muzisanga atari muri Fanzone. Muzuhasanga za jeux za PlayStation zigezweho za modoka za réalité virtuelle arizo VR ushobora kwitemberera mu bindi bihugu cyangwa ukaja mu macourse internationale wibereye mu Burundi. Muzodusanga kuri Boulevard de l'Uprona en face ya Budget cyangwa mutwakure kuri 71 371 405. Bonjour, bon après-midi, bonsoir. Muchubahiro chanyu bivanye naho muherereye. J'espère que vous allez bien. Moi aussi je vais bien. Namusi kuri micro muri kumwe encore na Fifi, inyuma ya kamera ni Drizzy. Tukaba twaronse abatumire biteka ryongeye ko iteka niteka Isaac na Karine. Reka tubanze tubaramutse nabo baramutse n'abakunzi ba Isaac TV. Karibu cyane. Murakoze kutwakira. Umeze neza Karine? Yego umeze neza. Sizi nka Isaac. Murakoze cyane bakuzi ba Isaac TV. Merci bien, merci Fifi, merci abakatukurikirana mwese. Bonsoir, bon après-midi, bonjour. Bonjour ndamutso Fifi asike. Nabo baherere. So nuko hama urakoze kutwakira. Ukuduha ikaze mu kiganiro cyawe. By the way ndabona Fidia asigashushe. Waramwakiriye mu Ashi yakiriwe na Karine. Ari no wakiriye umuntu acaza n'isaku nyinshi. Yo. Reka ndamushimire cyane Karine, namwe ndabashimire kuba mwaduhaye umwanya wo kuganira natwe. Niteka dutewe nibakwe dutewe kubona Isaac atwitaba uno munsi. Sijyambere ndamuhamagaye akanka narabimusabye ntago yanyemereye ariko uno munsi ndatangaye kubona none ubushaka Fidia tugende twicige bukiyebuki. Ushaka genze kuri kamera kuvuga iki? Tuyage. Jeko ibijambo mvuga byose je namenyereye kubazagiza abantu sinamenyereye kubazwa. Nawe no musigira ubazwe. Ngira mbazwe kweri karibu. Nditare kwishura. Uno munsi nditare nakugiye n'inyuma ya kamera. Ire kure ubaza ibintu byo shaka kubaza ndakwishura. Utayari kwishura byose atari na kimwe ndi umunwa ndabyishura. Mana nanje ngira ndakubaze. Isaac tuhereye kuri radio PJ Classic. Turakuzi kuri radio tubwira ibiganiro byiza by'amapenzi ariko tumaze iminsi tutakumva uri mu gacerere wagiye he mu biki gacere ki radio gacere ki televiziyo iradio none ntukivuga iradio shawe no guca amande ko nta makuru ufise iradio je samedi imisi yose ko gatandatu mba ni ku iradio ushaka kubibona ca kuri TikTok yanje cubibona utabibona batangurikirana nico vyumva je kuri radio chaque samedi mbandiko peut-être bishiye ko garo pezelangu niko ndakora peut-être mu Giswahili ahantu nibamenya ati ariko nivyo we je nifise igano cy'ikirundi ku radio cyaba lundi à vendredi cyitwa abasirimu narakubita igisirimu legenda kazo gisirimu numbono musirimbira romba rero musirimbira Nagasirim. Rega. Urumva rero ho. Ariko urumva naragihagaritse. Rero sigaje n'ikigaro kimwe gisazi Giswahili cyitwa Penzilangu. Ndicho muna postinga kuri TikTok, ariko kuri TikTok ndakaze we. Cyane. Kuri TikTok mfise followers anamaze kunkurikira kuri TikTok 143. Umwanya tuko turavugana 143. Teraje na YouTube 200. Urumva je mfise abantu bankurikirana kuri rezo sociaux ziwanje zibiri gusa. Abantu barenga 300 na
ibaze vyema courage anto kuri TikTok ni Monde Swahili abavuga Kiswahili, kuri YouTube ni Monde Kirundi. none Isaac gato ndakubaze kijya kiganiro cyawe uvuga cya penzi langu eske mu bintu wigiye wowe warize ibintu by'urukundo ko nukumenga urumumesha ku mapenzi je psychologue beti ya je psychologue navyo bazi je psychologue gusa donc urumva gusa ndiko mpiga amashuri yo kunonosora neza ubu coach shaka kwiga ubu coach kugira nze ndacoachinga abantu neza mbe mu coach conjugal abifitiye impamya bushobozi hari umu professeur umwe yitwa Dr. Chris Mauki wo muri Tanzania twariko turavugana ryari hamwe na Nauka musaze Chris Mauki niwe yigishije na Nauka ababikurikirana barabaza abantu nibo ba role model banje nibo nkurikirana cyane rero umwe Mauki canke na Nauka ndose umwe muri bo azombera umwarimu nzoca ngenda nigiye ko barafise nabigisha muri kaminuza nkuru ya Dar es Salaam so nshaka ndavyige ndabinonosore neza ariko entre temps na tala irimo na donc ko je sivuga ibintu nkwe mu mutwe ndavyiga nka bitabo je namusuhera ntasumye igitabo cy'amapenzi oya byari byo byose fuma ncisha mu maso nkasoma pages zibiri gusa nyigira nkarengana merci none kubera iki washimye kuvuga ivyo canke kwiga ivyo ntawe ibindi haro n'abantu bambwiye ati zakora gutuzura kuvuga ivy'inkundo mu Giswahili mu Kirundi oya mu Kirundi kubera arundi umundi mu coach twa Desire Damu naho arakora mu Kirundi kiradi cyo ndabikora mu Giswahili kubera nta mesha makuru n'umwe w'i Burundi avuga Giswahili yigisha inkundo mu Giswahili umva rero wabonye ati mu Giswahili ni rega speciality kiwanje we akinde kini mundi z'abantu bose hariya ko namaze kwiringa public y'abaswahili ino nifite public y'abarundi bose nabi wanje wala niyo mpamvu rero kundi ibintu by'amapenzi urukundo nyene nta numwe atarukunda afidya nawe urakunda urukundo numwe atarukunda twese uri muri monde urukundo comme ça voilà aho ndumva biratahuritse ngira nabandi baca bagutahura igituma kandi niyo mpamvu jewe cyerimo baje gukundana none kubera iki ico kiganiro cyane abete reka nakubwira ingora rero tugiye dukunda kugira n'abakobwa baradutinya bamwe bamwe baradutinya impamvu badutiye akabwira impamvu abete utuntu twacu twose abantu bakuvuga ibintu byane by'inkundo ibintu byabo byose babiri theoretique bavuga gute babiri theoretique ico kintu kivuze neza gamana bon turakunda ibintu byose tubishire muri pratique théorie na pratique turakunda ibintu tuvuga tushire mu ngiro rero je urashobora kuzura umukobwa ukidedembesha utuntu nkabona turampenze kacugiye nkanye turampenze ariko genda urumva rero cyangwa ati kijya caragutse kijya kizi byinshi ariko ni bisanzwe nyene kandi rero abantu bavuga cyane by'inkundo barahebwa sana twamama depression hovyo normal mugiye kubiraba abantu barahebwa cyane keka nwabonye uraho muri Kenya yiyahuye kandi yirwa yigisha abantu kuri social media by'inkundo abakaroge abakuroze kwihora biragoye yaza oya zakaroge abantu kwina karoge shaka rero n'amakuru office ntibarigira bagukubita ikintu wewe wumva nyene bibabaza ya rakara suramo kwiyahura nabisubira ugafata umuti ukawunywa kwera ishavu oya ushaza kuvuga rero babandi kwiyahura si ikintu corosha sawa nuko rero nariko ndamwishura ikibazo ciwe yuko twebwe abantu bakunda kuvugira ivy'inkundo turahemukirwa sana kandi ni nkuko umukobwa agira amahirwe bana akaba serieze arakundwa vrai twebere niyo ngorane dufise twihisha bica bimeneka none ko tuzi ko abantu muvuga ibintu nkabirya canke muzi ibintu nk'ivyo encore muri aba psychologue muri ivyo nkawe uracarondera kwiga urumva nyine ni ibintu ukunda bikurimwo ukabishaka kubimenya usanga mu ngo zabo canke mu rukundo zabo bari fresh kubera baba babizi umva bakora ivyo bazi eske no kuri wowe ni vyiza bimeze bon mu rugo canke ko numva none ubajejeyo cyangwa ubaje en general wewe ubajejeyo Isaac wewe kuri umwigisha w'inkundo ukaba ibintu vy'inkundo ubizi kurusha benshi mu Barundi navuze bose ndumwe mubazi
ivy'inkunga ariko hari haburusha none sivyo ico kimwe no nkuko nawe hari haburusha biri simple ikibazo cyawe rero ati jewe bihagaze neza bihagaze neza c'est vrai tu vois en général bihagaze neza couple yanje iri bien ibintu byanje byose biri bien nta kibazo kwanza bihagaze muri couple niba di célibataire niba di single ntumba navyo nibuka bandanye ariko en général meze neza je vais bien mi avec moi je vais bien avec ta famille yo garukaranye cawe Isaac kabazo kamwe akari baragiruko karareze uwo muntu mwicaranye uramuzi oya ndamuzi Karine nabonye shayigana ewe Karine ko turakunda ko turabashije kirabonye ibiganiro wamukoresheje uriko ramubaza insako oya sisaku by the way kiye ganiro inase nuko kija kuri YouTube why cha Karine kwanza shaka kwanza bisigure neza kubera ko yatanze iganiro uriko uravuga bijya bintu nawe niko twari twumvikanye uko nawe oya ntitwavyumvikanye ahubwo nashatse kumara amazinda kuri bamwe bariko barabimbaza na feed yarimo menshi gusa basamba urugo rw'abandi naraburo nishura nuwonde ka kwishura ngo ndaya mbaya oya harabakwise byandaye bon oya sinabibonye nabonye vyandaya nta numwe yobivuga ivyo ikibazo cyawe rero niki ati Karine wavuze ko muzi ko ari Karine none uri mu besto wasana kindaki uno muzi nakubwiye ndaza kwishura byose ndaza gutanga umuco w'ibintu byose kugira duheze izi ngorane by the way ndakanda kugira ikintu utarabana ya feed je nagira mbwira abakunzi ba Isaac TV televiziyo ya drama hapana drama tujya musani dramati Isaac TV televiziyo ica kubugugu ica ko like ibintu byose ica kajagari kuko hari abantu benshi nariko ndabakijagari mwakoranye na n'uyu ukwandika mu bakora agatwiko se what Isaac TV y'amatwiko nababwiye ati Isaac TV nashaka kuba postingira sinema nzo bibabwira muyikurikirane kandi ndazibazoyiraba c'est tout nabantu banje barankunda turikundanira rero abantu bariko barafata ibintu bafashe igihe gihano cha Karine barakombina tujya dufoto twanje kandi byabereye kuri Facebook entre takoda ntango umuco kintu kimwe feed ijya compte ya postinze ijya foto si compte ya vrai ijya ngo Hakizimana Fatima ujya si wa vrai sinzi umuntu yabishize ko wari we nagariwe ujya si we ujya si Fatu ujya si Fatima tuvyemezwe oya sima mafarhanu ujya genda nurabe shura urigenda urabe ijya compte genda ubirabe iri mega biriko genda ubirabe naje nabonye Hakizimana Fatima nyene izina ririko izina ariko si we kuko naciye nja muri Facebook ndaraba si kwasa bitagira umutwe n'amaguru ijya compte n'ubugiyeko kuko ujya mu naciye ndamwandikira inbox ibintu urikuragira nibiki acaranyere aca ntiyanyishuye asubiye message acarakauka inyuma nk'amasaha nk'atatu acaragifuta kandi ijya compte iracari hakujya nyine ariko nta foto nimiriko konje iriko n'amafoto y'undi mukobwa ntazi n'uwo ari kuri kwimana rero abantu baze bareka kushira amadrama je ntariko nakunze ko commentaire imwe y'umuntu yanditse aravuga ati Isaac mufinish ibintu byose apana ibintu vy'imiryango kandi nivyo Isaac TV nababwiye si ahantu ho kuzana ko amablage kufinisha imiryango kufinisha famille kwa non c'est pas comme ça tubana ibibazo byawe ariko nagira gusa numvisha abo bantu yuko nta drama nta mikino turimwo nta bintu byama base je nkunda njamwo kuko jewe ntibinaniye kuza ngamvuga ati ndi single shaki diaspora none no kibuza no mubura gute gato ndamubaze Karine Isaac atubwiye ko ari best wawe sivyo nawe je ukaba watubwiye ko ari umuntu wawe wa hafi birajanye besto umuntu wa bitandukaniye ego nivyo ndiko ndavuga ko nyene none ubucuti bwanyu buhagaze kuki maka murinde mwitana abantu ba hafi ngo aba besto burya ubucuti bwanje na Drizzy buhagaze kuki kubera nibaza ko akazi bicha bituma hano hose Drizzy ari je mbeda ni muri kumwe mu kazi ikinde dasi ngombwa ngo umenye ngo buhagaze ku bucuti bwacu ntibara kugira umve rero kugira urumva vya bintu turavuga kandi nivyo navyo kandi Karine ishene za vra kuko umve ndabwira ikintu kibaye feed none nk'ubu guposting umuntu
cyangwa se kwifotoza n'umuntu by the nawe nyuma gazi foto njuza batera uhagarara cyane Arabaza ma TV online amaze kundondera Uraza ma TV online amaze kundondera we Isaki ngo duhe ikiganiro utanga umuco imubiki mvuga ibiki habaye iki tugira igituma ikintu rero umenya kuba je ndi umugenzi wa kuba turi hafi na Karine biri simple kandi je sindi umugenzi Karine siwe muntu wanje wa hafi wenyine mfise nanje sindi umuntu we wa hafi we je nyine afise afise abantu benshi bari hafi yiwe nanje mfise abantu benshi bari hafi yanje none ko yatubwiye ni wewe uri hafi mwama musohokana misi yose kenshi si misi yose kenshi yego kandi n'ifoto ziratandukanye urumva si rimwe si kabiri si gatatu si kane muri kumwe yego kandi aho mugiye hose mutegezwa kwifotoza yego kubera iki none kubera tubishaka uko ujya nawe twa turi kumwe fide hano so turi kumwe tukifotoza ivyo ni bisanzwe fide ivyo ntunabita ku mwanya wowe ushobora kubona ko ari bisanzwe gusa si wari wowe wese nuko gusa umenga social media sinzi ngene mwayifashe niyo mpamvu ama TV online yacu babona ngana hari serie yewe mbo barabona umuntu yifotoreje utuntu bagaca batangura kumwirukako no bigene biri simple fide biri simple sana kumenga na kimwe abantu bazotahura ibintu kimwe ko jena uko Isaac agitahura siko jena gitahura kandi siko gitahura turiko du challenge kuri TikTok ngo barakundana ngo bari mu biki bisiguriki bandanye ikibazo cyawe kandi kabazo kuri Isaac Isaac urashobora kutubwira ni madame wawe ari madame wanje ari ndashaka kubabwira ahantu madame wanje ari none waramubuze waramurondora mubona ya just namubuze mfite impamvu ndamurondera none mu jenge ne basi kubimenya biciye kuri wewe madame wawe ari muhira wagiye muhira uramubura cyo kibazo nakubajije nanje Jesse nziko namubaza Karine wagiye muhira uramubura c'est ça la question oya Jesse namubuze basi bivuga none tamubuze urumva kurambaza igituma nkubajije uko nuko bivugwa ko Isaac atakiri kumwe na madame wewe nkumesha makuru uratohoza ukamenya ati nivyo bari kumwe ntibari kumwe wewe kumatoza yawe aho geze je na kimwe ndamenya kuri ivyo nta kimwe uramenya genda rero utohoze rero hamuzoza umbwiye nkene basi ntacyo mfasha unyishura ko konyene arihe muri kumwe mwarahukanye byagenze gute none yemwe umviriza okay reka basi ndakwishura ikibazo ico kibazo cyawe reka ndacishire mu nzira imwe gusa ko ndazabona cyatangura kwibaza none kumenga aranse kwishura hari ibyo yiyagiriza nta kimwe niyagiriza ico no kubwira cyo fili kwanza ntubamenye ikintu kimwe Isaac atandukanye n'umugore wiwe ni wababaye abambere ku isi bibaye ico ni cyambere abagwiza tunga bafite ibifaranga babuze naho babishira abagore barabata bakiruka canke umuhungu arashaka guhebana biri simple ico ni cyambere cya kabiri Isaac ubuzima bwiwe nta buzima amfite je urekanye nuko gusa mariage yanje yaciye kuri YouTube kandi sibwa ngo yaciye kuri YouTube ni indirimbo gusa urekanye n'ijya ndirimbo gusa hari ubundi buzima bwiwanje je murabona kuri YouTube like ngo Isaac ngo none urazi ujengeze kubana bangana wewe ngiro uzi ufite bana bangana none abantu ndafise ubuzima bwiwanje bw'ubuzima bwanje privately bukwiye kumenya Karine privately peut-être bukwiye kumenya wewe privately bukwiye kumenya n'undi wese ariko turaba privately ariko singombye ibintu byose ndavyexpose kuri social media nahebanye n'umugore none ngombwa njanga kuri television ndire muce mu wundi twomuguha bishobotse na Karine yoza none ico ni kibazo oya Karine ndamushaka sindo ndakumuzana kuri TV online ndamutwara hariya kimya ati shushu sanse rawe ugirefe tuza kumubaza mama wawe cyangwa ngenda hariya nka urumva ivyo biri simple rero abantu nibashake kumenga isiraguye umengo mushaka kumenya ndi kumwe nawe sindi kumwe nawe bimariki tubimenye hama ucu uronka diplome hari faraga ucuronka idolari uve mu bantu urukurukuru w'amajyana reka rugumeyo ubwo rukurukuru reka rugumeyo birabaryohera rero kubona baguma babivuga none bavuze ndapfa nta na kimwe mbavura Karine ntacyo bigutwaye kubona abantu bose bavuga wewe sinzi nka Karine ntacyo bintwaye ko kuvuga ndabimenyereye isoni ziki kubera donc abantu bose ubu ni Karine agendana na Isaac yarakanye n'umugore Karine ni Karine gusa naho byo bavyo si je wa mbere ndabikoze my god kandi sindonye mama ndabikoze ije ni bisanzwe
karabaye wa bimwe toko turavuga ngo sivyo ngo biki nibindi ngivyo turavyibonera ibisumba ngaho baravugwa ariko bigahera nyene ntacyumva bigutwa kwa kundi nyene ni Karine nta nisoni je ndewe no cyane umva nisoni zo guca mu bantu sinozura kurengana mwibarabara ivyo bito bariko banyagiriza ngo umugabo wabaye ivyo bito umbuza guca mwibarabara Karine reka shaka kwiruhisha mami wanje nta mpamvu yo kuvuga byinshi je jambo gusa no babwira kinobwira Fida sivyo afere yuko izahake mu mwihoze Karine mu mwihoze mu bihoze ivyiwabo mu birabisha amaso mwirenganire c'est tout nta nituko turi exposa nituko turi yamamaza nidushaka badutore nidushaka ivyo nukunda please abakozi beza active baranyikundira ntimubaniranye ko barakunda umuryango wanje ntimuba uteranye ko ivyo c'est tout birakwiye birahagije ibindi reka umuntu wese n'ubwenge bwiwe ubwenge bw'umuntu bukore nivyo none Isaac basi kugira ngo tworoshe ingorane dukura zibaye ingorane turagowe ndagowe ngogira tworoshe ingorane zibaye ingorane abantu dutahura gutandukanye sivyo je ndashobora kugutahura ko nyene bimbwiye ndabitahuye nta na kimwe gihari hagati yanyu ariko hari uri karabyumviriza hariya atari karabitahura nta kubundi mure kuko nyene basi dutahuze ndahawuziki tubwire ati jewe na Karine duhuriye kuri ibi jewe na Karine turi inshuti za hafi c'est tout zivuye kuki inshuti za hafi basi kushika aho muguma musohokana misi yose muba muri mu biki uriko boye zya foto ndaza gusitanga ko muco ndio dushaka kumenya reka basi nanga umuco kuri zya foto sivyo Karine zya foto nyene reka basi nanga umuco kuri zya foto bana muragoye nuko ziya foto ifoto zibatesha umutwe za Facebook maneko ngo yaratsimbirako kandi Drizzy yo turabisubiramo Drizzy ngo yaragiye ngara posting ivya posting kandi tubiravye no kwa Drizzy rega byategerezwa kuduha amadidani ngekagwera umuntu wawe hafi sivyo numuntu wawe hafi bari biki byamufashe Drizzy ariko Drizzy we naramutahuye kubera Drizzy arakunda utuntu nyene aguma yiyandikira kuri social media oya ntiyo cyandi kububesha none nivyo savuga nivyo wibaza Drizzy na Nerina ati naco naho batandukanye hari igihe bavuga vyo hari igihe babesha basimbizi bose nuko ambe tutari igihe usanga entre parenthèses babashaka nyene udukuru nyene social media zabo zigume ziduga navyo birakenerwa muri entertainment nivyo tubwire rero igituma mwaguma mwifotozanya dukeneye kumenya insiguro ya Fida gira ndagiheba oya ntugiheba ndagiheba bive kuri ivyo bintu nk'ubu nyene Isaac kubwiya Fida twifotoza Foto posting apana wewe je ndamusabye ati Fide ngo sha twifotoza ko nganda nanaguterura ngagushira nta na kimwe nibisanzwe none kubera ivyo wabisanzwe niyo mpamvu namubaje na Karine kuki baravye amafoto yose none ugire baye umukobwa wa mbere mwifotozanya je nifotoza na bene oho kubera iki none bahisemo Karine aho ni kubera ari keza sheshe ni uri mwiza uva ni ari mwiza wenyine mu bakobwa bose maze kwifotozanya oya none peut-être kubera ari zo zagiye habona ngubuni nereka ni foto na foto na Belso nega posting amafoto na foto ranye na Siwa nega amafoto na foto ranye na bande bansire bande uraje badaje maze gufotoza nabo kandi zinamaze kuya posting ni mpamvu abantu babaca bapanika aho rero niho hari ikibazo ga point d'interrogation ni kubera tureke batugumana ntacyo dutahuze uwo muntu yahisemo agafata izo foto akagenda kuzipostinga ko muri couple na Karine ko mwahukanye umugore ibyo bazo binduhisha dukeneye kumenya basi bisimbewe neka basi ndagisimbe ntacyo tubwire igituma ziga foto zose zabaye kurya mwanya wose mwari mu biki ziga foto zose kugira ngo mufotozanye today ejo mugume mwifotozanya misi yose mwari mu biki kuri twebwe je naho byakari bisanzwe ifotoza no mugenzi n'ibintu bisanzwe ahubwo ngira wabikoze afise ico yishimikije ko yabikoze ikibazo no kutomuro ndareje basi devar ngina ndaguhe ifi sivyo kendo murondere nuze mubaze impamvu yabikoze kubera ko wabikoze apana nuyazi foto kendo urondere je ndagwaye droit hari imana ibiganiro Fatima ntarapfa ari muzima kendo murondera amubwira ati Fatima mu kiganiro shaka basi unyibyirire mabuja warahukanye bimuvemwo canke bihere biheze ivyo rero turavyugaye twagiye tubwire basi Isaac ivyo tuvyihoze tubishire apart dukeneye kumenya nimba kuko ari byo watubwiye muri kumwe no madame wawe yandirimbo ya Deje nabwiye turi kumwe
none natubwiye ko muri kumwe ni nabwiye turi kumwe oya nese navuze ko shura umva nabwiye ko turi kumwe ego muri kumwe nabwiye ko tutari kumwe oya nabwiye ko turi kumwe wadushize muri entre parenthèse none niko gira umbeshe naje basi twe duhinyisha uko irya ndirimbo yanyu ya mariage iri hehe iri hehe patayiko kuri YouTube ntayiriko iri hehe kubera iki wayifuse ahubwo nyiri rya ndirimbo iri Drizzy wayifuse shaje cyadazo sanga za Drizzy yo ndirimbo ya mariage Drizzy yarayifuse Drizzy na contrôle compte ya akondora konto yanjye Drizzy none Drizzy ari posting ibiganiro byose nashe dure gufuta wowe utamubwiye kubera anko kintu nkakijya wagishize kubitsa ntabyo wari uzi none hako tuzobisubiramo na Drizzy rindi utwigire rero hiri rero igendirimbo bo by the abantu kandi narabonye n'abantu bakambaza ngo igendirimbo izako takibona kuri YouTube mwarayifuse cyase nzahi sinzi vraiment ibyayo rero ibyo ndirimbo byo zigero byishura oya twishura oya twarayifuse why twarayifuse kubera tuzogaruka kuzosubirako oya yagera twabaye turayifuta abana feed abazi ibindi bibazo iri muri pause iraruhutse nayo nyene ndirimbo bavuza no mu mariage y'abantu kumva umuntu yitwa Eric umukobwa yitwa Francine ukaca wumva Isaka nahitaji ukuravuza Isaka witwa Claude ugasanga biri nakavuyo gusa umva nivyo biri mu mpamvu ibyo byose kuguma wita wiba amazina y'abandi bakitira aba Isaac n'abafa turumva nibikenewe tubwire rero basi akanyuma kubaza ikindi kibazo warunkanze nandi ngo nakinyuma akinyuma n'indirimbo yego nakanyuma nkeneye kumenya ico wari urimwo mu misi heze kubera wari wabaye mu gacerero kuri Isaac ntiwaboneka kuri Isaac TV nari muri affaire okay mbaje ikibazo ciza rero kandi kivuge bade ureka ntanga umuco gato nari nivuze ko nza gutanga umuco kuri zya foto Jina Karine tuko turakina cinema turafise filme Jina Karine filme yitwa Coffee urushi Coffee akana ngene nagatwabiza amakofi rero ikibazo nuko gusa abantu barakunda kugukuza ibintu udufoto nari kandi nari ndabizi tu ati ko irya ndirimbo yafatwi imani puze mtima yafutise kuri YouTube bakacabona udufoto na Karine ningene yibereye calm ibintu byose biri calm bazotangura kwibaraguza kandi ivyo bice biba ariko nyene urumva ntacyo bitwaye ko biguyemo gashangira ni kusorera cinema reka bigira inzira nta kundi reka ndabisigure two turakina film rero film itkurushi ubona nabivuze itkurushi urushi ni Coffee nibabona rero ni seri tutangura kuyipostinga lo 5 tuzoyishirako hama kandi zoja kuri Isaac TV nyene ubwa mbere Isaac TV iri posting sine film na kinye wewe nyine ubona nga acteur na wari actrice abantu rero bareke kuvyitiranya bijya nta bintu vy'inkundo nta biki ni film gusa je cyo novuga rako nishuye ati mbega madami wawe ari hehe ibintu byinshi agumbaza abantu se kandi so nyine uri kurabimbaza abantu benshi bashaka kumenya aho Fatima ari gusa basi cyo no babwira muri yo cinema urushi niho harimo true story y'ubuzima bwanje bw'urugo true story urumva ivyo tuzobona muri yo filme niyo cinema ya mbere je nakinye ubuzima nabayemwe mu rugo rwanje niwe wayanditse ni story wanje ni story wanje ndi kumwe na n'uyu ba Ismaili ba Butati baramuzi kaga tipe muri bavyimbye amahura hamwe nanuzeya na Nansile na nyene Butati Nansile narabahuje ndabashira bakubita muri cinema ngo nabo mega bokini cinema neza bajya abantu naho mega ivyo abo vyari serie ariko racenda bakwegeramwo Belso basi wabajana navuze hari abantu benshi mutipi twaya Sinki Chikibogar bo ni cinema vraiment irimo true story of my life yes cyane ubuzima bwanje bwo mu rugo Isaac yarabaye gute Isaac abayeho gute n'umugore wiwe bazobona muri yo filme igiye kujako itariki 5 z'ukwezi kw'icenda twabona mwi Coffee uzobara mukubise Coffee tubonye mwi Coffee wakubise uwo mugore wawe muri film uzobara mukubise Coffee no mu urazi rero urugore kwaje kwarankwatagura amakofi none uko bamenyera ko abagabo bakubita goye muri yo cinema narahushwaguye amakofi abantu bacavuga ati Isaac muri yo cinema usanga warivugiye ugasanga waponda umukobwa sinamuponze
bazobona byose vraiment ubuzima bwa vrai abandi yes ne mukuru muyibona niko buzima bwa vrai Isaac abaye mu rugo rw'ino azovyibonera ni cinema irimo ama action yose ashoboka irimo action z'urukundo irimo urukundo irimo umubabaro irimo agahinda irimo amasase kurasana irimo kurogana irimo comedy gutwenza irimo urumva ubuzima bwose bw'umuntu bwose burimo ivyo byose nivyo waciyemwo mu rugo byose narabiciyemwo usiraryoshe nukuri Imana je barabizi ko je no bahenda sinema je nakinye je rero ndasavye vraiment yuko bodushikira Karine ndasavye ndagoye iminota miki ubwira abantu vraiment bazoza kudushigikira sivyo apara bazoza badushigikire mu kwiraba uzuronye cinema Isaac kuri Isaac TV upartage guhera itariki 5 episode nikuvuga itariki 5 we itariki 30 kwa gatanu hirya ejo yo itariki 5 hageze itariki 30 episode ya mbere izobigiye kuri YouTube ni ama episode 15 sinashaka kugira birebire episode 15 ebana zose zaziri kuri YouTube muzojya show muryoherwe muzotwenga murire mubabare mugiriki tuzoza turapostinga gatatu mu ndwi kwa mbere kwa gatatu no kwa gatanu iyo minsi niyo muzora murindira iyo film izorija kuri Isaac TV kandi dushize cinema nta kigano tuzoshirako umunsi wose uzari iyo cinema gusa bukeye bwawe no twabashiraho ibiganiro niki comme ça sawa ngize ko bazodushigikira uko bivaye n'abantu bariko barambwira no kuri turifuza kubona iyo filme ni benshi babyifuza kuma bimbwira none birenga mwarabasheri muri iyo cinema we na Karine ntimutubaze rero muzobona muri iyo cinema hama ikindi naco tuzaza twababwiye kina Karine ntituri en couple but turi abantu ba hafi hama Isaac n'umugore we barahebanye cyangwa baracabana muzobona muri cinema niyo nabikinyariya ibyo nibaraba baguma biyumvira ngo natwaye umugabo abandi ngo nasamba sivyo turavyumvise ko iyo kosa nayo nokora vraiment ndakana keza uriyubasha Karine gusa Karine orgo rusambura ni mama orgo rusambura nakwizeye urakapacho gusubere kuba kamucepuko fahiye kamuchepuko none nibikuwe urafasha nayo wena siwani ndaberewe kuba kamuchepuko kweki no mchepuko kweki no wa vrai omunzu ubwo wa kabiri wa mbere apana mchepuko oya urabiravana none nurige rukundana no rushuga dad oya izina gimana ya reka sindabivuge oya nagasheri kanje we bye rero we bigarukize ngaho tuvugisha amakosa gaga tuvugisha amakosa oya ni mubandanye ndiko ndumviriza byaheze sutwa byaheze yema murakoze cyane rero ko Isaac TV je gano ngaha agenda giye murakoze muturindire itariki 30 kwa gatanu cinema ya episode ya mbere urushigiye kuja kuri YouTube nukuri please ndasavye nukuri ndasavye nukuri mudu supporting nukuri ndafuka usamaguru yose sino yashira hasi dirize babonye ngenda bafukami nukuri fukamye ngenda mfukamye ndabafukamiye mugwe kunzi wa Isaac TV mugene mudu supporting ku munsi shira zo supporting bazobikora oya bazobikora barabakunda baragukunda nabantu bawe n'abantu banje vraiment abantu banje je rukundo muzorunyerikira kuri iyo cinema urushi hama byose bizameze neza cyane bye ahejeje hezi kiganiro cyawe je ndihereje ezero reka tubashimire cyane bakunzi ba Isaac TV ntimwibagire kugira subscribe share and comment tunabashimire cyane kuntu mwadufashe ku mugongo mukadutega amatwi yanyu mukatwumviriza mwumvise ukuri entre ya Karine na Isaac tugiye kubibona byose muri cinema y'ikofi ikofi tuzobona byose merci beaucoup tunawapenda ciao
wowe ukunda kuza muri vile ukabura aho uteramira, wowe wagendanye abana ukabura aho ubasiga, inyishu usahandi atari muri Fanzone. Muri Fanzone twabateguriye ikibanza kiri VVIP, zanye no mumenyereye kubona zikinwa mu bihugu vya Buraya biciye ku buhinga bwa none nk'amaje video, n'ahandi muzisanga atari muri Fanzone. Muzuhasanga za jeux za PlayStation zigezweho, za modoka za réalité virtuelle arizo VR, ushobora kwitemberera mu bindi bihugu cyangwa ukaja mu macourse internationale wibereye mu Burundi. Muzodusanga kuri Boulevard de l'Uprona en face ya Budget, cyangwa mutwakure kuri 71 371 405.